Mu gihe Israel na Iran bikomeje guterana ibisasu bikomeye, Trump n'indongozi y'ikirenga ya Iran Ayatollah Ali Khamenei bakomeje guterana amajambo ku mbuga hwaniro. Ibi ni bimwe mu byo babwiranye mu masaha 28 aheze. Ku munsi wa kabiri Trump yaciye ku rubuga rwiwe Truth Social avuga ko ubu bagenzura ikirere cyose ca Iran. Yabandanije agabisha Khamenei ati: "Turazi neza aho uyo bita indongozi y'ikirenga yinyegeje. Kumutora byo tworohera cyane. Ariko ahantu ari aratuje. Vyibura ubu nta buri karamurondera." Aho Trump ashimangira yuko kwihangana kugenda kugabanuka. Trump yamugabishije ubwa nyuma aho yanditse ati: "Kumanika Amaboko Atagisabwe." Ariko mu by'ukuri nta kimenyetso na kimwe cerekana ko ibi bigiye gushika. Ku ruhande rwiwe mu rukurikirane rw'ubutumwa ku rubuga rwa X ku makonte yiwe mu ndimi zitandukanye, Khamenei yavuze ati: "Irani ntizokwigera na rimwe yemera kumvikana n'abanyasiyoni. Nta kigongwe tuzokwigera twumvira aba banyasiyoni." Niko bumwe mu butumwa buvuga. Mu bundi butumwa butandukanye n'ubwo yagize ati: "Urugamba ruratanguye." Ni mu gihe wari umunsi ugira gatandatu kuva intambara itanguye. Israel yakoze ibindi bitero kuri Irani nayo ikishura mu kurasa ibisasu vya misile kuri Israel. Mu bucagucagu harumvikanye ibiturika vyinshi ku mugwa mukuru wa Iran, Teheran. Amakuru avuga ko ibitero vya Israel vyaguye ku ruganda rukomeye ruhingura ibisasu vya misile hamwe no kwishure rifitaniye isano n'ishami rya gisirikare rijeje gukingira ubutegetsi bwa Kisilamu IRGC. Amasaha make imbere yaha igisirikare ca Israel cari casavye abanyagihugu baba mu karere ka district 18 ko bokura meza. Aho hakaba harimwo ababa mu mazu ya gisirikare hamwe no mu burere burimwe amazu y'uburaro. Muri Israel naho inzamba zo kugabisha ibitero byo mu kirere zarasamiranye inshuro zibiri. Mu gihe Iran ivuga yuko yarashe igisasu cayo cyo mu bwoko bwa Fata 1 kinyaruka gusumba ijwi. Gusa ntibiramenyekana nimba harabafuwe canke abakomeretse. IRGC niyo ivuga ko yarashe igisasu ku gisagara ca Tel Aviv muri Israel mu ijoro ryakeye. Mu gitero ca Iran cyo kuwa mbere gitugutu mu bihumbi 2024 kuri Israel, ibisasu bitari bike byo muri ubu bwoko vyararashwe kuri Israel, ariko biboneka ko aribwo bwa mbere hakoreshejwe iki gisasu ca Fata muri intambara y'ubu. Iki gisasu ca misile cyo mu bwoko bwa Fata cyashizwe ahabona ubwa mbere muri 2023, kandi indongozi y'ikirenga wa Iran Ali Khamenei we ubwiwe niwe yacihereye izina. IRGC yacise igisasu kije gukubita Israel. Hanyuma umunsi cyashigwa habona ku mugwa mukuru Teheran hamanitswe icapa kinini gifise amajambo yo mu gihe burayo avuga ati: "Imisegonda 400 gushika Tel Aviv." Ikimenyesha makuru Press TV gisubiramo ibivugwa na IRGC ko iki ari gihe gikomeye. Ivuga ko iraswa ry'ibisasu vya misile byo mu bwoko bwa Fata ari intango y'iherezo ry'ubuhinga buhayagizwa cyane bwa Israel bwo kwivuna ibisasu vya misile. Mwomenya ko Trump ari kararabo kuntu yo kwinjira muri iyi ntambara, ariko abo bari kumwe ntibavyemera bose. Ni mu gihe ku munsi wa kabiri Trump yagiranye inama muri Maison Blanche White House n'abajenama biwe mu vy'umutekano kubijanye n'iyi ntambara ya Israel na Iran. Yari kararaba ingene yo kwinjira mu bitero vya Israel ku bigo vya nucleaire vya Iran. Niko amasoko atanu azi ivy'iki kibazo yabibwiye ikimenyesha makuru CBS gikorana na BBC muri Amerika. Iki kibazo cyari mu vyategerezwa kwiga muri iyo nama. Aya masoko ya CBS avuga ko abajenama ba hafi cyane ba Trump batarashobora kuvyumvikanako. Ni mu gihe kandi na bamwe mu bahinga bafise ubwoba bwo kubona Amerika yinjiye muri iyi ntambara. Dr. Dara Conduit, umushakashatsi akongera akaba n'umwigisha muri kaminuza ya Melbourne muri Australia, yavugiye ku muhora wa BBC News ko ivyo kwinjira muri iyi ntambara ari iciyumviro giteye ubwoba. Ukwinjira muri iyo ntambara kwa Amerika kotuma Iran hindura ukungene iri kiragwana ino ntambara. Niko Conduit yavuze kandi yuko vyotuma ivyuko Iran yo kwisubira ko bipfa. Akongera ko kandi ko bishobora kuba ngombwa ko Iran ikora ibitero ku matungo ya Amerika mu buseruko bwo hagati. Ekana Michael Oren yahoze aserukira Israel muri Amerika yavuze ko afise ubwoba bwinshi ko Iran ishobora gukwegera Washington muri iyi ntambara mu gukora igitero ku bwato bwa Amerika cambure mu bigo vyayo. Oren akavuga ko muri Maison Blanche hari bamwe badakeneye kubona Amerika yinjira mu yindi ntambara mu buseruko bwo hagati. Yabwiye ikiganiro Today cha Radio 4 ko Iran yibaza yuko ari nka hamwe yotera Amerika
vyotuma Trump ategwa igitsure muri Maison Blanche, hanyuma President Trump nawe agatera igitsure Israel, hanyuma ikaja mu biganiro kugira ngo intambara ihagarare. Akavuga yuko uko ariko abanya-Irani bashobora kuba biyumvira ngo nibwo bwoba afise. Oren avuga ko Israel ikeneye kubandanya ibitero vyayo, akongera koko ubu atari cyo gihe cyo guhagarika intambara nk'uko bamwe muri Amerika babivuga. Aho Oren abandanya avuga ati, kubera iki hoba umuntu yifuza ko duhagarika intambara? Kubera iki hoba umuntu atifuza kubona Irani icubijwe biboneka? Iran ivuga ko yatewe kandi ko ifise uburenganzira bwose bwo kwivuna. Ari nka hamwe abanyamerika bofata ingingo yo kwinjira mu ntambara mu buryo butaziguye, hari ubwoba bwinshi ko bishobora gutuma iba intambara y'akarere kose. Iran ikaba imaze kugabisha ko ishobora gukora ibitero ku matungo ya Amerika mu karere, mbere n'imihari ikoreshwa na Iran muri ako karere harimo iyo muri Iraq na Yemen nayo nyene ikinjiramwo.